Urukundo ugwitiki. Akajambo kitwa urukundo uwo gapima uburemere rwayo nawe umenya ukuntu kangana. Abakunzi muriko muratumviriza muratuhorera gatonya tubajabukane hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Hanze y'igihugu cacu c'u Burundi tubona umuntu w'umugabo yitwa Joseph Williams. Joseph Williams ni umugabo yavutse afise ingwara y'amagage. Yashoboye kuvuka adafise ishusho ikwiye, vuga ko visage ikaba iri moitié. Murabara gatonya nkoresha ururimi rw'ifunyofunyo. Joseph Williams rero akaba yaravutse adafise amagage. Joseph Williams atubwira yuko afise imyaka 41. Joseph Williams akaba aba muri Chicago. Akaba yatubwiye yuko ariho yahuye n'umugore we yitwa Vania. Umugore we yitwa Vania afise imyaka 39. Mu 2019 niyo yemeje yuko urukundo rwabo bona Vania ruri Wagatangaza. Bisobanuye ko urukundo rwabo rwe na Vania rwari ruryoshe cyane. Uyu ni William James agomba atwiganirira. Abashakashatsi b'ubuhiga bavuga yuko iyo gwara ari geya cyane, itakunda kuboneka. Iyo gwara nayo ikaba izwi ku izina rya syndrome branchiooculofacial. Syndrome branchiooculofacial. Iyo gwara nayo ikaba iriyo yatumye imusiga Atamagage afise. Amagage ikagoresha muri bw'ifunyofunyo benshi nibwo bonyumva mashwara. Rero iyo gwara ikaba ariyo yatumye adashobora kubandanya mu buzima bwe cyangwa yiyumva yuko ari umuntu akwiye. Williams abanaga avuga ko iyo gwara yatumye ibizatira ingorane mu kuvugana n'abantu, communication. Ariko uko biri kose William James atubwira yuko Imana ikora ivyayo, uvura ikuguru kumwe ukundi Imana ikakimenya aho gukura. William James avuga yuko kubera avugana n'abantu yakoresha kwandika cyangwa telefone cyangwa agakoresha abasinye, shaka kuvuga yuko utumenyeso. William James akaba ari umwana w'umuhungu kandi bwiza cyane. Igurira bandanya itubwira yuko William kuba yaravutse afise iyo gwara, mama wiwe amuvyara byaramubaje cyane, ariko nakundi kuntu akubwira Chibari guhaye uracakira. William James atubwira yuko bavuse arabahasa, ariko ihasa giwe ryabadanije kubaho. Baragerageje uburyo bwose bumugirira operation ruri gufunyofunyo, ariko vyarase. William James yabadanije muri ubwo buzima. William James ngo ntiyashobora kujya cyangwa kuvuga no guhema, ntiyahema neza. Mu buryo bwo gufungura William James yakoresha akarigoti. Birabaje cyane. Wowe mwere zatsa ukoranyuva, menya yuko Imana yaguhaye ubutunzi kuba wowe ushoboye kujya, kuba wowe ushoboye kuvuga. Hariho nabo bifuza dukarira ubundi butunzi. Shima ubwo butunzi bwa mbere uhema neza. Ariho abo abatahawe ibakwe ryo guhema neza, ariko bakaba baho bandanye ushima Imana byose ibikora ifise impamvu yavyo. William James naho yavutse afise ubumuga, ariko yaritahuye abandanya akora. William James avuga yuko afise imyaka 2 abavyeyi be babwigishije uburyo yo kuvugana n'abantu, nibwo baca bwereka uburyo bwo kwerekana utumenyeso. Joseph Williams atubwira yuko indoto yiwe kwari kuba umu DJ, ariko uburyo vyamugora gutuvugana n'abantu. Wewe yuvabwo yuko atuhagarika indoto ziwe. Uyu ni Joseph Williams. Naho abantu bamubwira yuko adashobora gukora uwo mwuga kubera afise ingorane. Ariko William James yatahuye yuko kuba Imana yamuremye kujya nuko yabonye ko abikwiriye kandi ko ashobora kubikoresha. Joseph arangiza ashima yuko kuba Imana yamuremye kujya nuko yarizi ico azovamo, kandi nico catumye
kimugira uwo ari uno munsi. Uno munsi Joseph Williams ni umugabo ahagarara, ni umugabo w'ijunja n'ijambo. Mwari kumwe na Regime Francisco, tuzosubira ikindi gihe. Ama uwo bataragira subscribe kuri channel yacu, gira subscribe, ongera usangize n'abandi. Murakoze.